Mwakoze kubona mwatoye gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya kubashikiriza amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganje bw'ize leta y'u Burundi uko ari 15 bwaranguye imigambi mu byo bujejwe bigera ku bice 90%. Ivyo yashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu nama y'amakoraniro yo mu Kigobe imbere y'abashinga mateka. Muraza kubikurikirana mu ntango y'ano makuru. Igenekerezo rya 12 Myandagaro ku mwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka. Turababwira iyo uyo munsi wavuye, twabiteguye muri ano makuru. Nayo ikiringo cyo kwegeraniriza hamwe inka imbere yuko zimanuka kubagwa mu gisagara ca Bujumbura carakuweho kuko bigora kuzigaburira. Aya n'ayandi mu kanya n'idonido ryayo. Ndasubiye kubaha ikaze nari mpeje kubibabwira mu ntangamarara y'ano makuru. Ibice 90% nigo rugero rw'ibikorwa ubushikiranganje uko ari 15 bw'ize leta y'u Burundi bwaranguye mu mezi atandatu aheze. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni hari imbere y'inama nshinga mateka mu gitondo cyo kuri uno munsi wa gatanu. Arlette Mugisha yiriwe mu Kigobe. Muri aya mezi atandatu barangiye mu bushikiranganje nka bwose ibikorwa bwari hiyemeje gukora bwarabiranguye ku rugero rushimishije ku bice 90% nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu cegeranyo yatanze mu nama nshinga mateka. Dufatiye ku biharuro tukaraba n'ingene ibikorwa byakozwe mu bushikiranganje bwose, twovuga yuko igiharuro mfatiro ngereranyo ku bushikiranganje kuri leta yose ibikorwa byashoboye kurangurwa ku bice biri hagati ya 25% ubushikiranganje bwashoboye gukora bike turavye ivyo bwari butekanijwe gukora bwabishitse ko ku bice 75%. Hari n'ubushikiranganje bwashoboye gukora 100% mu vyo bwari bwashizwe gukora. Hanyuma rero igiharoco hagati to moyen ikaba ibice 90% byashoboye gushikwako gushira mu ngiro integuro y'ibikorwa vya leta byo muri uwo mwaka. Abashinga mateka n'abakenguza amateka bakaba baciye babaza ikibazo c'igitoro kuko bigaragaza ko atagikozwe bizohava bituma ibikorwa by'igihugu bitagenda neza. Kuri ico kibazo umushikiranganje wa mbere akaba yishuye ati abene igihugu bose b'abarundi bahagarare neza kuko hari ibintu bishikira Burundi bitavuye ku Burundi. Igitoro mu isi ni gike, ntitugume tureza amaboko ngaha ngo dutangure gutana kw'imiragwe kuko n'ubundi nicakena byoshika n'imihoro ikaziba mbega tuzoguma twicaye. Niho narimbuza ati abantu nibahagarare neza dukura amaboko mu mpuzu ahubwo tumere nka bamwe bagira bati umuntu yavunitse amenye no gucumbagira kuko nta wuzi igihe bigiye gutorega umuti kuko nta n'uwuzi cabiteye igihe kizoherera. Ico cegeranyo akaba ari icibikorwa bakoze kuva mu kwezi kwa mbere itariki 1 gushika itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka uhimbazwa buri mwaka ku igenekerezo rya 12 Myandagaro. Uyo munsi ukaba washizweho kugira ngo ibikorwa n'ugwaruka bishobore kumenyekana. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka uhimbazwa igenekerezo rya 12 Myandagaro washinzwe mu ntumbero yo guha agaciro no gushira ahabona ibikorwa n'ugwaruka gutyo n'imigambi ikorerwa ugwaruka ishobore kumenywa n'urundi gwaruka. Mu ihuriro rya mbere ry'ugwaruka ryabereye i Vienne mu gihugu ca Autriche mu mwaka wa 1991 niho ugwaruka gwasaba ko hojaho umunsi waruhariwe. Rwarongeye rurasaba ishirahamwe mpuzamakungu ryari ryatunganije iryo huriro gushira uburyo mu kigega c'iryo shirahamwe citaho imigambi y'ugwaruka. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka ukaba washinzwe mu nama y'abashikiranganje b'ugwaruka bafatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Inama yabaye ku magenekerezo ya 8 gushika kugenekerezo rya 12 Myandagaro mu mwaka wa 1998 i Lisbonne mu gihugu ca Portugal. Ukaba waciye wemezwa mu nama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU igira 54 hari ku igenekerezo rya 17 Kigarama mu mwaka wa 1999. Mu buruhuko
bwo muci amashirahamwe n'ibigo bitandukanye baratunganya igikorwa cyo kwegeraniriza hamwe abana kugira ngo babafashe gukora ibikorwa bitandukanye bibabuze kuja mu ngeso zitari nziza. Icyo bikorwa kikaba muri uno mwaka eka mbere no myaka iheze kiyo kirakorwa n'ikigo Centre Jeune cyo mu Kamenge. Blaise Pascal Nsabinganji ajeje gisata c'amahoro no gusubiza hamwe muri ico kigo akaba amenyesha ingene bigenda naho ngo bitagenda neza cane ku basanzwe babitunganya hari ingorane. Ni inkuru ya Elvis Munyaneza. Nkuko bivugwa na Blaise Pascal Nsabinganji ajejwe igisata c'amahoro no gusubiza hamwe mu kigo Centre Jeune Kamenge, ngugwaruka ruhigira vyinshi muri ivyo bikorwa baba bateguriwe mu buruhuko. Ivyo bikorwa vy'iminwe bikorwa imbere y'umutaga. Inyuma y'umutaga imisi yose baca baja muri salle bakaronsa inyigisho. Ni inyigisho ziba nyene zifatiye kuri ayo matema atandukanye, ahanini bifatira ku gateka kazina muntu, inyifato ugwaruka rugogira imbere kugira birinde indwara zifatira cyane mu bihimba vy'irondoka, ingene ugwaruka go kwigenza muri ibi bihe barimwo by'ubuyabaga, bakabigisha gukingira ibidukikije. Hakaba n'izindi nyigisho zitangwa na patiri mukuru zo kujijuka. Yongera amenyesha ko atari igikorwa coroshe, agasaba wese kugira ico afashije kugira amakoraniro mwe nayo agende neza. Iyindi ntambamye nuko aho bakorera ibikorwa vy'iminwe nko ibicafu bakuye mu mferege tudaheza ngo turonke uburyo bwo kubitwaraho byagenewe. Abasanzwe bafise uburyo amashira hamwe ko bofata mu mugongo iki kigo, ntibafate mu mugongo iki kigo conyene ariko bafashe n'abandi bafise umugambi nk'iki kigo ko gushira ugwaruka hamwe kugwegeranya mu gihe cy'uburuhuko. Ni igikorwa ciza. Ivyo bikorwa bikaba biba buri mwaka mu gihe co mu buruhuko bwo muci. Kubera ikena ry'igitoro mbere n'amatara azaracikagurika biratuma ibimenyesha makuru bitandukanye bidakora neza, kuko iyo amatara ashitse baca bashaka kwikora ku vya vyuma bita groupe electrogene, ivyo navyo bikaba bikoresha igitoro, ico naco bikaba kitoroha kuboneka. Ivyo bivugwa na Alain Desire Bukeyeneza, n'umuyobozi w'imfata kibanza wa radio televiziyo Isanganiro. Tumukurikire. Ingaruka mbi ziboneka nuko biraza birashika kenshi muri bino bihe aho usanga hari umwanya zitariko turerekana ibiganiro vyacu. Ni ikintu cashitse nko kuri uyu wa kane. Kuri uyu wa kane carashitse aho twebwe umuyaga nkuba uracitse kandi haba pane idasanzwe, no kuvuga sinzi ingorane zidasanzwe zari zabaye bisaba yuko babikora n'umwanya utari muto, hanyuma nta mazutu twaronka. Natwe rero tuja kurondera twisunze dufise uruhusha dufise k'ubushikiranganje bwatwemereye yuko dushobora kuzana igitoro dukoresheje ingunguru kugira ngo dushire muri iyo groupe electrogene. Usanga amastation ahantu bakwemerera ko bafise igitoro muri kino gihe urabona ntivyoroshe, usanga hari mirongo ntibiriko birashikiriza ibiganiro vyacu. Umva ni kibazo, umva dusanzwe dukoresha mu gihe atamatara dufise dukoresha igitoro cinshi, taratari kara arakora ibiganiro ntibeza ngo bikorwe neza. Ibiganiro urumva no kushikiriza ivyo twamaze gutegura navyo nyene urumva ntituba turiko turabishikiriza. Ivyo birabaho, birazo yuko arashobora kuboneka umurongo udacika kugira ngo murabona ko ari ikintu kica gihagarika umutima abantu babonye radio, bumvise radio itari kiravuga, abariko bararaba televiziyo itari kirerekana ibiganiro, umutima uracika. Abantu bibaza bati none habaye iki? Dufatiye cane cane kuri ico kibazo c'igitoro. Igitoro coco urumva kituraba twese, leta irakwiye gutora umuti urama kibazo c'igitoro. Hanyuma kandi nikiba kiriko kiratangwa nk'inyamakuru barakwiye kuvyorohereza, kumbure nivyo ni vyiza ko tuba dufise uruhusha rw'ubushikiranganje rutwemerera yuko dushobora gutora igitoro aho kiri ayo mazutu kugira ngo tuze dushire muri groupe electrogene yacu. Ikiringo cyuko inka zimanuka kubagwa mu gisagara za Bujumbura zibanza kwegeranirizwa hamwe carahagaritswe kuko ngo bigora kuzigaburira muri ico kiringo ziba zegeranirijwe hamwe. Ivyo bivugwa n'umushikiranganje Dr Deo Guide Rurema mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Kubera ko ibitungwa
biba vyegeranijwe hamwe haribonekeje ikibazo kijanye no kubigaburira kuko bene kubigura bica bibatwara uburyo bwinshi. Mu ntumbero rero yo kuborohereza, ingingo zikurikira nizo zahinyanyuwe ku mitumba iyo ngwara itari, ibyo kwegeraniriza hamwe ibitungwa imbere ko bijanwa macuniro birahagariswe, ariko iyi ngingo ibandanya ikurikizwa ku mitumba iyo ngwara yibonekeza ko, kandi ku bitungwa biba byavanwe hanze. Baburamatari bategerezwa gukurikirana ibijanye n'urudandaza rw'inyama n'amata kugira ngo ntihabe abikikamukiza ngo baduze ibiciro. Abenegihugu nabo tubasabye kwama bateka inyama n'amata bishe. Aha niho tugarukirije amakuru twari tubateguriye, nkaba nshimiye mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, ntibagiye gushimira bagenzanje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosorogeza aho ndabashikiriza, abatumye abashikira aho muherereye. Amajwi n'amasanamu ni Jean Claude Duwimana na Milix Mugisha, ndabashimiye cyane. Anje Sherisa Nzeyimana niwe yarayahagarikiye, nkaba ndamushimiye vy'imva mutima. Harimo Prosper niyo nkuru yabashikirije, nkabifuriza kugira weekend nziza mu banyu no mu vyanyu, naho butaha.